Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Yezu n'abamuherekeje bashitse kubigishwa babona igihugu c'abantu kibakikije, n'abigishwa bari aho baharira nabo. Nyashengero ryose ngo rimubone rigwa mu gahundwe rirashwabaduka ngo rimusanganire. Yezu araheza arabaza abigishwa biwe ati, ivyo muharira nabo nibiki? Umwe ava mw'ishengero aramwishura ati, mwigisha, nakuzaniye umuhungu wanje ari n'umutima w'ikiragi. Aho uyo mutima umufatiye hose umutura hasi, nawe nyamwana akaruka urufuro akajyanisha amenyo akaba ingami. Natakambiye abigishwa bawe ngo bawirukane ntibabishoboye. Yezu arabishura ati, ewe bwoko bw'intemera, mbe nzobana namwe gushika ryari? Nzobarinda gushika ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Ngo ubone Yezu n'ishavu n'akantu nyamutima ujegeza wa mwana, nawe yitura hasi aritembagaza arekura urufuro. Yezu abaza se ati, abimaranye iminsi ingana iki? Aramwishura ati, vyahereye mu bwana kandi kenshi waramutaye mu ziko, uri mu mazi ngo umwice, uri mu ziko uri mu mazi ngo umwice. Niwaba rero hari icyo ushobora, dutabare ku mbabazi tugutera. Yezu aramwishura ati, niwaba ushobora, vyose birashobokera uwemera. Buno nyene se w'umwana ashirijwe hejuru ati, nemeye, tabara nuko kwemera guke mfise. Yezu ngo abone igihugu kije kiriruka, ategeka wa mutima uhumanye awukankamira ati, wa mutima we kiragiwe, wagipfa amatwi we, ndabigutegetse va muri uyo mwana kandi ntubukimugarukamwo. Nyashetani ikoma induru ijegeza wa mwana, iraheza irasohoka, nawe amera nk'upfuye, benshi imbere bakagira bati yapfuye. Yezu we amufata ukuboko aramuvyura, araheza arahagarara. Yezu ngo ashike imuhira, abigishwa biwe baramubaza bamwihereranije bati, igituma twebwe tutashoboye kwirukana iyo shetani niki? Arabishura ati, amashetani be najya yirukanwa n'igisabisho gusa. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu bisomwa vya mbere turatanguye kuzirikana amajambo y'Imana azananye muri iki gitabo c'ubwitonzi. Vyoba vyiza igihe cyose tuba dutanguye igitabo ku bantu dushaka kunoganza kuzirikana ijambo ry'Imana, ariko kandi no kumenya neza ijambo ry'Imana, kuryinjiramwo gose, kuritahura. Kugihe tuba dutanguye nk'igitabo umuntu akakigarukako akagisoma cose uko ashobora kose, kugira ngo ashobore kwakira mu runani rw'iryo jambo tuba turiko turashikirizwa utu duce usanga liturujia iduha, kugira ngo tugaburire umuzirikanyi wacu, ariko kandi tutubere nk'uburyo bwundi bwo kwinjira rwose mu ijambo ry'Imana mu buryo bwagutse. Uyu mwanditsi turumvise yuko aha mu ntango ariko aratwereka ubwitonzi nk'ububasha bw'Imana bwaremye ibintu mu bwiza nyene bw'Imana, agahera ku kwihweza ivyaremwe ingene birimwo ubwenge buhanitse, birimwo ubuhinga, birimwo ubwiza, bigaca bimutumirira gutangariramwo ubwiza bw'Imana, ubu ni nahazwa bw'Imana. Mbere agaca natwereka ati, ni isoko ry'ubwo bwitonzi n'Imana nyene butanga, ariko ikabutanga ku bantu isanzemwo icubahiro cayo. Ahandi azogira ati, itanguriro ry'ubwitonzi
hari amajambo dukunze gukoresha umenga ahinduye bukwi na bukwi ijambo mugabo kumbure ataduhaye neza insiguro. aha bavuga ngo la source de la sagesse c'est la crainte de Dieu. iryo jambo la crainte de Dieu benshi baca bashoka bahindura bati gutinya Imana. gutinya Imana, umenga Imana ni ikintu giteye ubwoba. Imana irahambaye, niyo kubaha, ariko kandi niteye ubwoba, irashima kutwiyegereza. Nubwo umuntu atoca yimenyera imbere yayo, ahubwo tuvuge tuti kumbure ingabirano yo kubaha Imana, igihe Imana idusanzemwo icubahiro cyayo. Ndashobora kukubaha mu rukundo rwinshi, kandi urukundo rwinshi rw'ukuri rurubaha uwundi, rurubaha uwundi. ngira nti Imana rero yisanze umuntu arimwo iyo nyota y'icubahiro cyayo, y'ukugomba kubaha ubuninahazwa bwayo, ingingo yayo, amategeko yayo, ashobora no kwigaragaza mu kungene yatunganije ivyaremwe. Imana yisanze umuntu muri we arimwo iyo nyota yo gusonera ikiremwa muntu, gusonera ivyaremwe, yamafise umwitwariko wo kurondera ugushaka kwayo. Imana iramugabira ubwitonzi bwayo uko yonyene ishaka kugendera bumukuzamwo. Nico gituma igihe dusoma ijambo ry'Imana nk'iri, dusabe natwe ingabirano yo kutarindira kuzobona Imana iminsi yose mu bitangaza umenga birarengera amategeko Imana yashize mu vyo yaremye. Gushobora kumva Imana dans l'humanité, et même no muri bitwita l'humanisme, umuntu arimwo ubuntu, umuntu arimwo ikibabagwe, umuntu atangarira ubwiza bw'umuntu buri mu bwenge bwiwe, buri mbere no mu vyahingura mu rukundo no mu cubahiro afitiye Imana. Ariko kandi ubu bwitonzi nibwo kure gose bunyegejemwo ubundi bwenge bwose bw'umuntu bubandanya buhingura isi bukayiteza imbere. Nibwo buza muri ba bantu ubona umenga baranka gutsindwa nuko umenga ibintu birananiranye bakaguma barondeza. Nibwo buri dans l'esprit de recherche. Tubusabire cyane abantu baba universitaire ngo nibo bantu bama muri recherche, ariko burya twese tuba muri recherche. Ninda tarondera inyishu ku bibazo by'ubuzima bwiwe, ariko Imana yigusanze uri mu icubahiro cyo kurondera inyishu z'ibibazo byawe, mu kuyubaha, mu kubaha ingene yaringanije ibintu, nturondere guca ubisanzaza canke ugendera hasi kubura hejuru, cyangwa ugendera hejuru kubura hasi sinzi, cyangwa ugasanga umenga uri umuntu apfa guhitanisha ibintu, mugabo ukaba umuntu agira ati none ni giki kiroranye imbere y'Imana. Tugere Kristo. Nk'ubu urabona ingene iyo turiko turaraba nk'ibi bintu biba muri aha muri surejo yacu, murazi ko natwebwe turimo, kabona bamwe bashigikira abandi bashigikira abandi bahagarara ngaha, abandi bagahagarara ngaha, gace usanga turacameze nk'aba bantu bigeze kubabwira bati mbega intambwe niki, nako inzovu niki. Kuwihuse afashe ugutwi kw'inzovu ni kunini, acagira ati inzovu n'ugutwi. Afashe umutonzi acagira ati umutonzi niyo nzovu, agaca yibaza ko yavuze inzovu yose. Uwufashe hariya ku murizo akavuga ati ya inzovu n'umurizo, ariko uwigiweyo akayiraba muri rusangi akayibona neza. Harige birasaba yuko nigenda twe tuba turi mu bintu bidusaba kwigigwayo kugira ngo tugire ico bita une vie holistique y'ikintu. Bugingo uzosanga abantu menga turugaranywe mu bintu, nitwiyugirurire Imana iri mu bintu kandi kabiri andeoro y'ibintu kugira ngo ibizane muri yo, uzokwa musanga umenga tugira ubuvi partiel, tugaca tuburyaniramo.
bivanye naho umwe ahagaze. Muri buka abantu bigeze gutera intambara baragwana bariko baharirira ku giharuro, capura igiharuro 6 hasi, uri ngaha azobona ati ni 6, uri hirya azobona ati ni 9. Sivyo none baharire ni 6 ni 9, utavyemeye ndagukubita umutwe, nani utavyemeye ndagutera umugere, ni 6 ni 9. Nuko utazungurutse uje mu kibanza c'undi, undi aze mu kibanza c'undi, mwese azogomba bona ati ni mwebwe mutugiriye nabi, ni mwebwe babi. Kubura ubwitonzi bwo kubahuka, abantu bakagira bati tuje hamwe, numve ikibabaje uwundi mukuri, nawe yumve ikimbabaje, duhurira ahantu ho kubona ukuraho kuri, duhurire mu bwitonzi bwo kurondera ikitugirira neza twese. Dusabire gose abantu bose bafise uruhara muri ivyo byose biko biratudurumbanya, ko ubwo bwitonzi nibwo buvyara amahoro mu bantu. Ndabavuga ibintu mwese muciye mukanya. Tutemeye kuja ngaho ntituzopfa dushitse ahantu hazana ikintu c'ubwitonzi kiroranye imbere y'Imana, kikatuvyaramwo ubuntu, gukunda abantu, gukunda l'humanité, gukunda ubuzima Imana yaduhereye hamwe. Mu nkuru nziza turumvise n'ubundi ibintu n'ubundi biza kugwanya ubuzima bw'Imana mu muntu, bikabuza abantu amahoro. Ibi bintu twita amashetani, ububasha bubi, amashinga. Amashetani ari ubwoko bwinshi, kandi nayo nyene arashaka gushinga ivyayo. Ntiriwe ndaja kure kuko si vyiza kwigisha amashetani, no kwigisha Yesu Kristo. Mugabo kandi no kumenya ko ariho, kumenya ko ariho, ariko atariyo tugomba gushingira ko, tugomba ahubwo kubona no gutangarira ubwiza bwa Yesu aba hagati yacu, akadukiza ivyananiranye. Amashetani yamananirana mu bantu. Mwumvise iki kibazo abigishwa mu bagije, singine bakimoje nk'akantu kubwishime, ngo mbe kutwe tutashoboye kwirukana ni kuberi, ninde abuye ko ushobora kwirukana ishetani kugira ngo yirusha amayeri cyangwa yirusha ingufu. Mwumvise ingene izabishanye ubwenge, nawe ntaciye abakankamira nko ndababwiye, mugabo aciye avuga ati ngo amashetani be nayo yirukanwa niki, nigisabisho. Mu gisabisho naho ninde turonderanye, niwe rera yirukana. Hari abantu mbona iyo babonye umuntu mu mashetani yaruye amwe two turasenga bagacamutarukirako, ubwo mwabanje kuzirikana neza ico mugire mukore. Kubanza guca bugufi ukabanza ukarabuti ubwo nduzuye Yezu, kugira ngo Yezu muri jewe aze kwirukana ishetani. Hari umuntu higeze kubigira, araduka wimva abantu umuntu yaruye mwa mashetani yaruye mwe ariko barasenga, agenda kuyakankamira yirukana, aca banza aramutwenga, we nawe twaraye hamwe mu busambanyi uje kunyirukana. Yaciye amaramara arajya imvumba. So kugira ngo mutinye amashetani birenze urugero, oya, nukugira ngo ahubwo twuzure umukama we Musa ashobora kudutuma two kwirukana shetani. Niba yirukana muri twebwe, mbere tukamusaba mu kwirukana amashetani yaruye mu bantu, abanze ayirukane muri twebwe, dukomere muri we, muzobona ingene amashetani yose ahunga. Ariko gatonya kuri shetani, sinzi ko mwumvise muko ngene yigaragaje, hari n'ibintu bibiri. Harimo ingwara y'umubiri, hakongera hakabamwo n'impemu mbi z'amashetani yamwinjiyemo. Nta mubona Yezu mu kumukiza, ubwa mbere arakankamira shetani. Hari abantu rero bahinga mu bwenge, babahinga mu vy'ubwenge, gati nta mashetani abaho, ni ibintu by'amaesprit, ni ibintu d'ordre psychologique mwishiramo. None ngaha Yezu yakankamiye ni psychologie. Mbona ko ari umuntu ikintu bihanganye yabwira amakama kikumva.
kuko Yesu yagomba gukiza umuntu ingwara, ntarinda kubona umenga ariko avugana n'ikintu, arakora ku muntu cyangwa akavuga ati ndabishatse kira, agakira. Ntamubona ubwa mbere yabanje kwirukana ishetani, muga mu nyuma akibaza ngo yapfuye, ingwara ikimurimwo akamufata ukuboko akamuvyura, akamukiza wese. Nicyo gituma kwirukana amashetani hari igihe bisaba ubwa mbere kwicara umuntu akaraba ibiri inyuma y'ivyo biriko birigaragaza ku buryo tubona inyuma, bituma umuntu yiyambagura yiyamamura uku canke sinzi, kubera ko bimunaniye kuba mu gisabisho, bimunaniye kuba imbere ya Yesu mu bwiza bw'Imana, kuba muri presence y'Imana. Dusoma mu kamu bwa mbere yamaduha umutima wo kubanza kurimbura neza icyo Imana ibishaka kutwereka ubwa mbere mu muntu afise ingwane nk'izo, ingene dushobora kumufasha by'ukuri. Ubwa kabiri tukamenya kuba abantu bari mu gisabisho, tukabirangurira mu gisabisho, kuko ni naho mbere ushobora gusanga turonkera inyishu nziza igihe umenga ibintu byose byananiranye. Hari abantu n'ubu ushobora gusanga barashirikiye ahantu henshi bariko barasengerwa bikanka, Mukama yatanze inyishu, amashetani be nayo yirukanwa n'igisabisho. Guma mu Mana, Imana izomenya ingene ibiheraheza. Mugabo tugira ubunebwe bwo kuba mu gisabisho c'ukuri, tunanigwa no kuba mu gisabisho, shetani nayo igacitsimbatara. Dusaba Mukama atugabira umutima wo gusenga mu kuri no muri mutima, kugira ngo ububasha bubi bwose buhunga iwacu, amashetani y'ubwoko bwose usanga aguma durumbanya aburabuza amahoro abantu, ashobore kuva mu bantu. Abantu twame dutekaniwe, tumusabe na cane cane mu gisabisho yuko yo kwirukana aya mashetani avyura intambara, akavyura imidugararo muri aka karere duherereyemwo, kandi ukamenga vyarananiranye, uko imyaka igenda ihita bikagaruka umenga vyabaye bishasha bidahera. We Musa aturonse amahoro y'ukuri, adutsindire mu bubasha bwiwe butananigwa ivyo vyose umuntu adashobora kwitsindira. Amen.